twagize amahirwe yo kumenya Bosco birarusha ariko ku maneka arakurikirana isamirizi Bosco ninde muri make Bosco birarusha ni umuntu nk'abandi ndi umuntu navukiye hanze y'igihugu nkurira hanze y'igihugu ariko uko namye nza mu gihugu niko namye numva ko igihugu ari igihugu kiwacu ari wacu nkama naje hano ku mwaka inze kabiri nze mu mwaka umwe ni kuvuga yuko iyo ngeze hariya ndumva yuko nsubiye hariya mbasubiye mu rugo subiye mu gihugu abari mu gihugu yego kwitwa umurundi aba hanze canke akorera hanze iki kikorohera wewe murundi akorera hanze yego yes kurundi ruhandi ndafise umutumire wundi ariko nawe nibaze yuko araza kutwidondora nikaze cyane murakoze ni Bosco ariko badondora canke byose ni byiza nikaze cyane namwe rigize kabiri muje ko iyaje umengo ntabasiga inyuma oya ntiyadusiga inyuma rimwe na rimwe biba bikenewe urumva hama hakenewe umufasha muri byinshi nico gituma rimwe na rimwe atasiga inyuma turiko tuyaga nande ninde kuri Bosco birarusha akazina kanje nitwa Nyandwirea nkaba ndi umufasha wa birarusha Bosco hano nkaba nezerewe ukuntu mwadutumiye hano muri studio bikaba ari n'ubwa mbere tugiye ku radio kamuduteye iteka natwe tukaba tubinezererewe nikaze cyane wewe wahisemwo kumviriza Indundi Culture akazina n'indorugira Jean Le ikiganiro naco ni kivi n'ikiyago urahejeje kumva yuko ikintu cyose urakeneye umufasha urakeneye ushigikira ibikorwa byawe aba mu vyiyumvire ndetse no mu ngiro Bosco birarusha nareya nibo bari hano mwisamirizi yacu ariko gatoyi cyane twumviriza akandi karirimbo kugira ngo cha twinjira idonido mu kiganiro cyacu cy'uno munsi cyane ikiyago cy'uno munsi baje kutuyagira iki nibiki bariko baratunganya byo tuma nawe umenya byinshi uniga byinshi nikaze cyane nikaze kandi mu kiganiro ikivi n'ikiyago yagwa Abarundi amahoro ibikogwa n'iterambere uca wibuka umurundi waho hambere usenyera ku mugozi umwe aho hambere tugendera iki muri icubumwe iyo terambere amahoro ibikogwa n'iterambere uca wibuka umurundi waho hambere yitwa Don Brighter ni winner wo mu artiste w'umwaka muri diaspora hariya muri Dikobu Music Award ariko kandi tugenda idonido mu kiganiro cyacu Bosco birarusha numwe mu barundi bari hanze y'igihugu bafise ibikorwa bariko baratunganya inyuma yuko yabonetse muri Dikobu nko membre wa Dikobu nk'umwe mu bantu bagiye barakora ibikorwa bitandukanye mu gushigikira abatishoboye n'abana kugira ngo basubire ku ishuri bafise ibikoresho bikwiye ariko Bosco birarusha ndashaka tuyage ku gikorwa muri ko muratunganya cyuko mufise restaurant muri leta zunze ubumwe za Amerika neza na neza muri Arizona kubera iki restaurant cyamenyekane cyane kubera ko ari restaurant yitiriwe East Africa kubera iki East Africa icyumviro cyaje gute murakoze cyane kubona twarimviye kugira East Africa restaurant niko twaravye muri Amerika nzima twaratembeye turabona hari ama restaurant y'aba Ghana Nigeria Liberia ariko twiye kuraba rusanga muri East Africa Community nta restaurant ihari yaba East Africa tusanga hari amasoko menshi yaba East Africa cha tugenda hamwe afete nsubiye inyuma nuko iyo restaurant ntigijwe na birarusha canke na Nyandwi hari nabandi batabonetse gushika hano kuri studio bafatwe n'ibindi nawe akaba ari Samuel Ndayiragije n'umutambukanyi wiwe twaragiye hamwe tubate none twokora iki natubwira tubone ko tugize ikintu ca East Africa beside isoko reka natugire restaurant hanyuma turayingunganya turayishira iyi restaurant ikaba iri muri Arizona aho ni muri Etats-Unis Arizona City ni Glendale
hakuba Phoenix ni Glendale niho iyo restaurant ituye muri isaha no kuri uyu munsi yego icyumviro cyaje yuko hari abandi bantu canke ibindi bihugu bene gihugu baho bafise resto ariko iya East Africa canke ushobora gusanga ingya za East Africa atazi hari na gatoya ugasanga biratuma umurundi yifuza kumva ka kantu ko mu Burundi adashobora guhura aho bagatetse wa mukeke kimaze kuza icyumviro kiraje Samuel Ndayiragije n'umutambukanyi wiwe Nyandwi ndetse na Birarusha nabo bari kumwe icyumviro niwe wakizanye canke cazanye uwundi muntu hama muracigira hamwe afite icyumviro twacigiye hamwe nkuko turi bamwe nende yakizanye bwa mbere Nyandwi kuko yarasanzwe ateka indya z'imanza ariko agatekera mu rugo hama tubona menga gutekera muhira ntago biri safe kuko urazi ko muri Etazini tuza gukora ikintu kiri mu mategeko twabyo rero izinga duteka ejo ntihabone ko umuntu zimerera nabi tuzoza mu bibazo hama atacemviro mu muryango turacigira hamwe hama tubona yuko gikwiye hama hamwe na Samuel Ndayiragije turacigira hamwe batambukanye babamugati cyacimbiye twokikora mu gihe ubone ko bujya mu buryo buraboneka cyo tugishira habona yego Alea uciyumvira gira mikro uciyumvira byari bimeze gute kwanza caje gute nibiki byari mu mutwe umuntu atigeze amenya Cewe mu bisanzwe navuga ko ari indemano ndafite indemano yo gukunda guteka nubwo hatobaye restaurant ariko vyari bindimo rero nkaba ndabikora bitari mu mategeko ikindi urazi uri umuntu umwe ngo umutwe umwe ntiwigira inama naravyumvira gose ariko ndavye amategeko y'igihugu n'ukuntu ibintu bimeze si ikintu cyoroshe uvyuka uvuga ngo nkora iki ni ibintu bifata process ndende kandi gasaba n'uburyo rero ndabiravye ibyo byose ku bwanje nkabona ntivyoshoboka ariko nkabona iyo mpano ndayirimwo rero niko kucamvuga ati reka negere umuryango turabe tubiganire ko turabe ko hari ikintu covamo na cyane cyane jewe ndabiravye ukuntu tugenda mu maresitora y'abandi abazungu aba Mexico n'ubundi bwoko bw'abanyafrika ariko ugasanga urose nk'umushitsi witeka avuye hano mu gihugu agiye kuturamutsa hariya ukiyumvira ahantu uwo mutwara uwo musohokana kugira ajye kiwacu ntibibeho rero nkiyumvira ati none habuze iki natwe ko twokora akantu umuntu wavuye mu gihugu iwacu natwe tukamuratira tukamwereka yuko natwe ino bishoboka hajya kuba bavuze ngo dukunde Burundi tubukundisha abandi si jambo gusa kuko benshi byaye biturimwo ariko ntwe dufise aho vyerekanira harehare ariko dusanzwe dukunda Burundi n'ivyo Burundi vyose uko niko kiwacu rero bica binzamuko nca ndonka inguvu z'ababishigikira rero no munsi twaciye tuvuga ati reka iyi restaurant tuyite Iyase rero ugeze muri Amerika na cyane muri Arizona ukabaza uwari we wese ukamubaza ati mushaka kundangira kuri Iyase restaurant bace bakurangira vyihuta ati ndonse umushitsi wiwacu ariko nkabura aho ndamutwara kugira ngo afungure kaki wacu ariko kweri iki byavuye mu kubura aho twara umushitsi hamukaca mugira Iyase kweri iki mutagize Burundi gusa bivanye nuko Iyase ntigizwe n'u Burundi gusa Iyase igizwe n'ibihugu bitandukanye turafita ibihugu byose bya East Africa tubyita Iyase kandi na cyane keshi muri ivyo bihugu dusanzwe dufise ukuntu duhurije hamwe ibintu by'indya atetse ibi nanje mu Burundi ndabijya nanje ndabigere tugize ati ni Iyase ariko ntivyitwa yuko aba Iyase aribo bafungura izo fungurwa ahubwo twaronkeyeho n'akaryo ko kwigisha abanyamahanga gufungura indya ziwacu z'u Burundi canke za Iyase tumaze kubishiraho twahabone opportunity nini gose
ku banyamahanga abazungu ubundi bwoko bwose kuko abantu bose baraje bamaze kumviriza inteko ya iyase bavuga ati kabisa kuva tubayeho nitwe twafungure ibintu byiza nk'ibi bituma baza barahamagarana bahamagara abandi rero ubu nuko turabiryohereye kubona twakoze ikintu gituma n'abanyamahanga baryoherwa kuko ntitwoguma tujya ivyabo gusa nabo barakeneye kumviza ivy'iwacu rero iyo ntumbero twarayishitseko aho tubona umuzungu yinjira canke uwo ari we wese akinjira agafungura kandi agafungura aryohewe agasiga feedback canke agashika no mu rugo hariho abaza akavuga ati ntekerera singomba kurira hano akabitwara yagera muhira ukabona arahamagaye ku nimero ya restaurant akavuga ati amazing sinaye bwafungura ibintu nk'ibi rero byaduhaye natwe kwiyumva yuko ico twiyumviriye ari kizima nimfise akabazo nturavye akarere murimwo ukacuraba n'ababamwo mbega umwimbo ibiba mukora niwo irangana n'umwimbo muronka canke ivyo muba mwasohoye birangana n'ivyo muronka canke muraronka inyungu ku vyo muba mwakoze bivanye n'akarere murimwo n'ibikorwa muriko murakora nukuri turaronka inyungu nini gose inyungu irimwo ego ati tsimbataza ubwo bumwe barundi bene mama ugerageje kuraba rero reka twigire ku mushinga ntayo Bosco ugerageje kuraba ubu bumwe turiko turavuka abarundi ugerageje kuraba bafungura muri restaurant iwanyu basanzwe bari mu karere murimo bangana gute ku bice kwijana barimo baraza ko gusa usanga zigaza tuteka muri restaurant arizo nawe wabo bategura baraza kugira ngo badusaporinge ariko hanini abantu turonka n'abantu bobundi bwoko dufatiye nk'abazungu kandi abazungu naratangaye kubona umuzungu arisha ubugari intoki kaba usanga basaba ikiyiko ariko usanga arisha ubugari intoki afete abarundi baraza ku bwinshi abanyarwanda abakongomani n'ubundi bwoko butandukanye kuko usanga injya ari zimwe ariko inteko itari imwe kuntu babiteguye ego nizihe ntambamye mwagiye murahura nazo mugitangura igikorwa mbega hoho murahura nazo uno munsi mugeze aho mugeze intambamye muri business ntibura urazi ko iyo hayikora ikintu kanaka ntiyabura ibicitaza ntambamye zaragize kuko urazi ko nka muri Etazini ntushaka kwatuza ngo ndugure restaurant utagira ivyankenerwa en fait kugira ngo uronke ivyankenerwa nuko kiya kibanza kiba cubatswe mu mategeko kibanza kiba cubatswe harimo cuisinière ya restaurant ikwiye nta kuvuga ati ngo mfite inzu iwanje ngo ndashe mu restaurant ngo bakwemerere oya Ubaye kuri ntambe twarazironse mu ntango ugiye ngo turonke amadokima n'ubu tuvugana nuko twe twagize twasavye kugira gushiramo n'akabare ariko byari byanse ariko ubu twaronse uruhusha rwo kudanazamo inzoga twaronse license aca ngenda menyesha abakiriya bacu bako batwumviriza ko mu kwezi kuri mbere hazo harimo n'akabare ego ni East African Restaurant yes turasangamwo umukeke wa Tanganyika turasangamwo indagara turasangamwo ivyo byose usanga biri ngaha mbega ntibibagora kugira ngo bishika muhererega mu bisanzwe kugira twiyumvire nico cyo kuvuga ati tugire iyase twafatiye cyane cyane ku fungurwa zikunze kuba ziri muri iyase kuko ntushaka kuvuga ngo ufise iyase umuntu yaza agasanga nta fungurwa zaho zirimo rero twaragerageje turiyaranje umukeke mubisi uraboneka umukeke ukaranze umukeke wokeje igitoke urumva indagara intore urumva indya yose wumva iba muri East Africa turayironka hariya ego ngira urikura byumva wewe murundi wifuza kuzotembera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika canke bihora bishika ugatembera wowe murundi wegereye ngaho uba muri Arizona
urumva yuko ni wifuza gufungura imfungurwa zo muhira ariko yaba bikugora kuzitegura cyangwa uri umusore cyangwa uri inkumi ariko ugasanga uvuye ku kazi urushe urumva ko na delivery bayikora ugasanga ibintu bimeze neza cyane ni ngombwa ko muza muratanga na feedback kugira ngo nabo bamenye ico gukosora cyangwa ico kongereza mu kanya gatoyi gusa inyuma y'ibibazo naguteguriye cyangwa nategure batumire banje nawe uraza kugira icyo uterera cyangwa icyo ubaza uciye kuri 68 24 65 92 canke fatanije ibikorwa batera intambwe ya mbere ariko ikibazo canje kica kigaruka hano ni muri leta zunze ubumwe za Amerika n'amareta menshi agira kuri 52 yitwe nayarenga bivanye no kagenda rongererwa ko abari mu yindi leta canke umuntu atari muri leta iwanyu yifuza gufungura indya ziwanyu yifuza indya z'u Burundi canke za Tanzania canke za Kongo ariko kandi leta rimwe akaba atabandi bantu babikora biraheza Bosco bivanye n'uburyo muronka canke ubwo mwifuza kuinvestisa kuko businessman nta nibaza yuko ata mugwiza atunga ni wa muntu mu businessman mu mutwe ari riche muri yumvira kuzokora igikorwa kugira ngo mworoheze abari mu yandi ma state yego cyane twari turi ko turabya ko muri future muri kazoza ko tuzako tumaze kwaguka ko iyo iyase restaurant tweshado mande ma state ego tuko turaciga ko turabe ko ukuntu bimeze kandi kanatsinda dosanga tugiye kuronka abakiriya benshi bivaye n'ingene amastate abanyafrika baba ari benshi yego icyo kibazo bazize nuko tuko tucigako muri kazoza tuzabikora twaguke twagure n'ahandi bishobotse twishire ngawe Bujumbura yego uretse kari kimwe mu kintu nasimvye uvuze ngo mu myaka iri imbere tuko turifuza kuzokwagura imihora ngo kugira ngo dushireho ayandi ma maison yitiriwe East African Restaurant ivuye ku cyumviro cyazanywe n'abarundi igikorwa canyu kimaze imyaka ingana gute ciyumviriwe ryari gishigwa mu ngiro ryari muri kano kanya kimaze umwanya ungana gute kimaze gushigwa mu ngiro muri umwanya ntihenze twuguruye tariki 6 z'ukwa gatanu uyu mwaka nyene urumva ko arameze 3 tumaze dukora ico gikorwa umva tocari bashasha muri business ya restaurant yego ati turifuza kuzoshira imihora hagiye hatandukanye kugira ngo wese bimworohere binashobotse hano mu gihugu cy'u Burundi Ico ni cyumviro cha Bosco nkuko bariko baravyiyumvira nabo bari kumwe ariko shangaruka ku kamaro bifiti abandi nyuma ya mwebwe mbega restaurant yanyu yaratanze opportunity kugira ngo urundi rwaruka gwegereye aho muri rubashe kuronka aho guyisubana cyane ko bavuga ngo dukaya akazi kugira ngo dugahe nabandi cyane gose kuko sinari kuvuzira ntafite abasigaye barabikora twahari abantu akazi kandi bagakora neza ibintu kabiri atakibazo kirimo yego Leya n'umutetsi ego warahaye akajyo abandi ba jeune peut-être bakiri bashasha muri leta zunze ubumwe za Amerika canke bakiva ku ishuri canke bakiri ku ishuri kugira ngo baronke aho bisoma mbega kwa kwiga guteka muratanga opportunity ku bashaka kuvyiga nabo kugira ngo baronke akadyo ko kwiga indya z'abavyeyi babo bavukana cyane ko menshi bavukiye hari ego ivyo turabikora nanisho gitumubona turi hano hariho usanga vyipfuza ati ndipfuza nanje gukora uwo mwuga rero aramutse atwegereye akatubwira ko vyipfuza of course turabitanga turabikora tukabigisha kugira ejo nitwaguka uko twagutse ntituzokwitaburamu kabiri gatatu ahubwo bisaba yuko twagutse tuzoba dufise abandi bashobora urumva imizi kaguma ishora igenda rero ntitwovyigumizamo twenyene nuko tugerageza kwigisha abandi kugira twaguke gusumba ati nukubandanya twaguka kugira ngo nimizi yagoke gusumba donc ihe akaryo nabandi muri kano kanya mu office abajene canke abakozi bangana gute abarundi bangana gute ndetse nabandi bo mwiyo mihingo y'ivyo bihugu bindi na cyane igize yasa na cyane kuri uno mwanya turamaze kugira nk'abakozi 8 bakorera iyase aho rero ni mu gihe tukivuga ati nta bintu vy'inzoga birajamwo ariko nk'ubu tugiye gutanguza habamwe ibintu by'ibinyobwa vy'inzoga tugiye kongeramwo abakozi benshi kuko muri leta zunze ubumwe usanga hari amategeko yigenga dufatire nka ku bintu abantu bagira nk'ibintu vy'inzoga
ntushobora kugira inzoga udafite nk'umusekirite ashobora kuzatunganiriza abantu mu gihe hari kigoranye rero ubwo bwose ni uburyo bwo guha abantu buzi ku byifuzo byacu ndibaza mu gihe tumaze kwaguka n'abakozi 50 kuduga bashobora kuzohashika kiganiro cacu ni kivi n'ikiyago ushobora kutwandikira canke ukatwakura kuri 68 amajana 246 amajana 592 canke 71 amajana 344 ijana na gatandatu inyuma yo kumva East African Restaurant isanzwe iri muri Arizona abarundi bane bashize iciyumviro hamwe baze bakora igikorwa kimezuko ugerageje kuraba no kumva imigabo n'imigambi yabo kurwaruka urumva yuko ari bikorwa bimeze neza ikibazo ni uno munsi turiko turashaka gushira hamwe kuko bavuze ngo tugiye hamwe birashoboka uno munsi gariya hari ico wewe ubona nk'inyigisho kurwaruka uno munsi rufise indoto mugarutinya kuzikorana cyane abo batari mu Burundi ikintu avuga ku bantu bafise indoto ariko babura ukuntu baziserura nubabwira yuko indoto zabo ntizipfe ahubwo baziserure kuko nanje narifite indoto ariko kuba niyumvira ati nenda ziserura gute bivanye naho turi n'uburyo nibiki byatumye tutabiseruraho naho ariko mu nyuma tuvuga ati kubera iki jewe reka ndabiserure hagihe ivyiyumviro fise umugambi fise shaka kuronka bawusaporinga ugatera imbere rero abo bose baba bafite indoto ivyiyumviro vyo gukora imigambi kanaka ariko ntibabiserure no bahanura ko hogeraho babiserura kugira nimbazo bazobibwira abantu 10 hazovamo nka 5 usange barabashigikiye bashike ku ndoto zabo no mose restaurant na cyane hanze y'igihugu muri Amerika reka tuvuge ni kimwe mu bintu byo gutunga bikagutungira umuryango rimwe na rimwe iyo hari tuvuga restaurant beshi babifata nk'ibintu biri simple na cyane hano mu gihugu kuko hano utambuka ibarabara ubona restaurant waje haje ukabona restaurant rero ubu vyumva ko ari ikintu gito gose kitogiraho kikugezeje ariko tuvuge mu mahanga ufise restaurant ni nkaho ubufita ikampani kuko ni ikintu novuga kidahombaho naho kandi ni ikintu cyubahitse kitaronka uwo ari we wese hako umuntu agira isoko muri leta zunze ubumwe za Amerika isoko iroroshe gose gukora ariko restaurant ni ikintu gikomeye gose nka jewe ahondi mpaye niyumvira kuba nitwa ngo ndumu iyase numva ari ikintu kindengeye gose kuko si ikintu cy'uwari we wese rero iki ni ikintu kizontungira umuryango gitunga abana n'abuzukuru n'abuzukuruza mu gihe atayindi ntambamye ije kuki sinzo ko kukubangamira ugerageje kuraba rero akenshi bavuga ngo harabemera ari uko biboneke ugerageje kuraba intambwe ugeze ko kuvutangura igikorwa cyo guteka kuko igikorwa cyo guteka umengo bamwe bumva yuko mengo ni kimwe twohebera babandi bitwa baboyi n'abayaya abandi bumva umengo ni babandi bavyize bategezwe kuja guteka mu mahoteli akomakomeye gusa ariko bo babitanguye ubwabo kuvyigisha ni ibintu bitobashikana kure ugerageje kuraba utanguye igikorwa cyo guteka nihe cagukuye nihe gushikanye no mose jewe ndavye ubwa mbere nakora ubuzi busanzwe ubuzi nk'ubw'abandi bose bakora muri leta zunze ubumwe ariko mu nyuma nico kijya umuntu avuga ati indoto y'umuntu iragera himugezeje bivanye n'ukuntu navyitwaramwo nkakora akazi ka leta nkongera nkikorera utwanje ku ruhande hajya hari abantu wasanga haye babona ivyo nkora ko Jesse nigeze ngenda kwa kakazi ngo ngomba guteka cyangwa ngomba gukora iki ariko abantu bivaye n'ukuntu babona ivyo nkora bonye nibo bandondeye kugira ngeraho ngeze notangwa gushimira Monsieur Samuel Ndayiragije niwe yatumye menyekana nkagira none musa hondi kuko hariho business yarasanzwe arimwo isaba kugaburira abantu injya ifunguro ya saa sita ijya bita ngo ni lunch rero abo bantu sinabarundi sinabakina nimvukira za Amerika
rero bivaye n'ibintu nakora aricara abona yuko ndabikwiye ko noshobora kubafasha rero arambwira ati nimba ubona bishoboka ko ufata kino gikorwa ukagikora vyoba vyiza gusumba nanje bivaye n'ukuntu navyiyumvamwo ngize ati ndabikora rero ntanguye kubikora ntangwa gutekera abanyamahanga atari n'abarundi kandi muri ico gihe navuga ati nkeneye kubakundisha indya z'ikinyafrika nkongera nkakora n'indya zabo rero narashobora gukora indya zabo bukeye nkakora indya z'iwacu ugasanga zirya ndya z'iwacu nizo bahaye valere bagashaka ko nogarukana twifuza ugarukane ego bimaze kugenda uko rero bagize ati biriya vy'indya kuba bavuga ngo ni fast food ati vyihoze twe dushaka indya zitekwa mu nkono urumva rero bice bituma iyase zanjye z'ikinyafrika arizo ziba hejuru ya ziriya ziwabo rero biva ngaho ntangura kumenyekana mw'ubwo buryo mvaho kwa Samweli ngenda ahandi naho barankenera mw'ubwo buryo nyene ngenda ahandi ubu nari ngeze ku bakiriya bane natekera batandukanye kandi umwe wasanga afite nk'abantu 350 370 rero bica biva ngaho bituma twimukira he muri iyase rero nuko inovuga yuko ari akamaro kanini kuri jewe n'umuryango wanje n'ugwaruka gwifuza gutera imbere muri ubwo buryo urumva twateje imbere abandi uko twabaronkeje akazi bituma nabo biteza imbere mu vyabo ego ico gihe iyo uri kurakora ivyo bikorwa iyo ronse nkaho bakiriya bagusaba yuko bategurira ivyo bikorwa urundi rwaruka opportunity ruronka munsi y'izina ryari ya Nyandwi ibari yahe opportunity urundi rwaruka ruronka nuko ndose nk'ikiraka ndeka ndakivuge ko ari kiraka cyo guteka sishobora kubiteka ndumwe ya ndakenera yandi maboko afasha rero mw'ico gihe ubwo rwaruka nago ruba rurose opportunity y'ukuntu ruroswa akazi muri uwo mwanya bititwa ko ari izina rya ahubwo byitwa ko ari company ego no musi ari cyo hamagarira abandi barundi basanzwe begereye aho uri na cyane cyane mu kubafasha muri ivyo bikorwa byo kwiteza imbere kubona ko yabe mushikanye kure no hamagarira abantu batwegereye ko umuntu wese ico yiyumvamwo ari cyo yokora atakiravye ngo kiragayitse canke ngo ntaho kizongeza wewe ujya mpano ufita yivyure kujya nyene uyumva hariho abazoyumva abuzosanga bagufashe mu mugongo igushikana handi kure Bosco akaryo ni gwawe Leya ashigikiwe n'umushinga ntahe wiwe ariko kandi nabandi barundi begeranye urabona yuko icifuzo c'abadamu catewe inkunga n'abashinga ntahe babo no munsi hari impanuroha urundi rwarukana cyane cyane ko no munsi kuri social media tubona intambara umugore yarayankubise kubera azi yuko ngaha ntashobora kumwishura muri ivyo bikorwa byo kwiteza imbere na cyane cyane mu gushigikirana yego cyane ico cyambere nuvuga nuko mu gihe tugezemwo akazi kariko kose ugafate nk'akazi twebwe ibihugu byacu bya Afrika turafite akantu ko kugaya akazi ko bwati haga tufite akazi ko koza amasahani mu restaurant ukumva menga arakugaye ariko hariya muri Etazini akazi kariko kose kaguha umushahara ukariha amabire y'abandi ugatunga umuryango ako niko kazi hariya muri Etazini ntuzovino muri Afrika ufise uri docteur cyangwa urinde ngo itukura bwa docteur bwawe ayi bambewe utangurira hasi buke buke ukazosanga wasubiye kwiga ukora kakazi ko hasi kuze naho uzoshura mu ishuri ukiga bimwe wigira ukaronka akazi rero ikintu no hanura ugwaruka bw'iki gihe akazi n'akazi ntugare ngo je ntakozaka ngo nigiye ibi nizo nkeneye oya banzu hirajya hasi buke buke uronde hagenye nuri ntuzuronka nakaya kandi wigiye ego
uwo ni wa mwanya mwiza nari nabonye batwakuye ariko kandi n'akaryo keza ko kugira ngo twandikire canke twakure uciye kuri 68 amajana 246 amajana 592 canke 71 amajana 344 ijana na gatandatu. Jeni twandwa rugira ikiganiro cacu arico gwanyo ni kivi nikiyago. Mbega mu kivi bariko wumvirije kino kiyago twakoze niye ntererano yawe uhereye muri dikobo ndetse ukacira abantu bikorwa muri ko murakora mwebwe ubwanyu nk'umushinga ntahe ndetse n'umutambukanyi wiwe. Na Mosi muri mu Burundi bako bavuga ngo dukonde Burundi tunabukundisha abandi. Na Mosi wumva ari muri ko murakora ivyo bikorwa hanze y'igihugu. Hari umuntu aca yiyumvira ngo motivation no kuza gukora ibikorwa aho hanze yaho aho turi ariko tukibagira mu Burundi. Hari ibikorwa muri ko murategekanya nk'uko Bosco yari yabivuze ko mugiye gutunganya ibikorwa mu Burundi. Hari ibindi bikorwa muri ko muratunganya kugira ngo bizoje gushigikira abana b'u Burundi na cyane cyane bari hano mu Burundi mu gukira akazi mukanaka abandi. Ego ibikorwa ntibibura iyo ufise umugambi ibikorwa biraboneka. Ubu tuvugana nuko ndafite n'abantu bariko barakora igikorwa tuko turubaka inzu maison de passage izo bifise ivyumba 16. Kandi abantu ndakoresha abantu batunze umuryango muri abo kazi. Ego kandi ndizera ko nahizuzura nzoguma nkenera abazoyikora bakayiraba abo bose n'abakozi. Ego n'ibindi tuko dutunganya tuko twimva ko tuzokora ni hoteli. Ego mukazoza inyuma ya Samuel's Hope tuzoce tubona yindi bundi bono muri dikobo. Asante sana. Hari ibikorwa uri kuratunganya nawe nko tambukanyi wa Bosco mugavuga ati ndakeneye iyindi side izoza gushigikira ugwarukana cyane cyane ruri hano mu Burundi. Ndibaza nkuko yabivuze ivyo amaze kuvuga nivyo ariko hariho n'indi ntumbero umuntu ashaka kuba yiyumvira na cyane umuntu ariyumvira gukora umugambi wo gushigikira ifuvyi hano mu gihugu ukazotuma ugwaruka rwifuvyi rugira aho ruba rukaronka naho n'ukuntu ruja ku mashure kugira ejo arusheho kuva mu kindi kintu. Uravye rero ica gikorwa muri ko murakora ni n'igisata ca tourism ingenzi hari aho bihuriye ya resto muri ko muratunganya hari ndetse n'igisata c'ingenzi zikunda kuza mu kuronderera cyangwa gutemberera Burundi. Urashaka kukisubira hamwe neza igisata muri igikorwa muri ko murakora ca restaurant mwoguruye y'imfungugo za East Africa. Hari aho gisaniye n'igisata c'ingenzi cyo kwakira ingenzi. Ego East Africa iri muri ico kuko twagikoze kugira umuntu wese yisanzura ingenzi yariyo yose yipfuza vuga kuko hariho umuntu ashaka kuva nka hano akavuga ati nagiye mahanga ariko ifungurwa zaho ziratugora. Ego rero urumva izo ngenzi twazifasha kugira bisange iyo bagiye bisangeyo urumva ifungurwa bazisange kuko kuvyukuri ibintu byose dukoresha nivyo mu gihugu. Umunywanyi ku murongo allo nibaza yuko ukubipa bitariko biragenda neza cyane cyane aho muhagaze bitariko biroroha ariko byukuri wipfuza kubaza ikibazo canke intererano yo kwandika kugira ngo byorohe cyane. Mu mwanya muto gusa mu minota 5 turaba dukuye ibirenge hano muri studio za Indundi Culture. Wari kuravuga ngo biratuma birorohereza umuntu yagendeye Burundi canke avuye mu Burundi yisanga hagiye canke asanga aho bya bindi byamuryohera biri hariya agiye. Rero mwavuze abajeune muri ko buriyumvira kuzoha akazi wavuze n'abantu muri ko muriyumvira ko bizoba binininya cyane kuko amategeko ya Amerika arafise ivyasaba. Wavuze na motivation yiwawe kugwarukana cyane cyane babigeme bumva yuko mengo hari bikorwa batokora. Ono munsi muri mu gisagara ca Bujumbura ni nakahe kama muhamagarira abandi ba diaspora batariyumvira gukora ibikorwa hano mu Burundi kuko ntihenze kuri Indode TV harabonetse muri ko muragendera canke muri ko murerekana ama mashini y'indimo mwazanye umushinga ntahe Samuel musanzwe muri ko murafatanya ibikorwa nibaze yuko ari bya vyumvira mugenda murasangira nakahe kama mwotera abandi ba diaspora batari muri Amerika gusa ndetse bari mu mihingo yose y'isi mwobatera kugira ngo dukunde Burundi tunabukundisha abandi bitaba ku munwa gusa bine mu bikorwa na cyane cyane mwe muri hano muhira. Ego urakoze kuca kibazo cyewe hari ikintu kimwe cyama nkoze ko kandi kikambabaza ugahura n'umurundi tuvuge nko mu isoko
iyo mu bihugu dutemo indaro babaza uvahe kandi ukabona amenga n'umurundi koko akavuga ngo ndi Tanzania cyangwa ndi Mukongomani umva nk'iyo mvugo sinziza kandi umvise avuga amenga imvugo y'ikirundi hamaca ngiga ko mvuga ko guhamagarira aba diaspora nuko igihugu cy'u Burundi nyimbura umurundi uri umurundi koko ntuzo kwihindura no kuri kanga muntu ya muri etazini by'abaduha nuko baba ariko hariko Burundi barashaka ko aho ukomoka ni nkaho ugize ikosa rikomeye bati uyu muntu umusuzi wabo nta mutwa Tanzania bagutwara hari hanike ijya dokima yawe rero mu gihe rero haye uhisha iyo uva iyo ngeso cyo birambaza cyane gose ngumenga ndabaye hama nkavuga yuko igihugu ni ciwacu igihugu ntikizikora igihugu sindaga cyo cyubaka cyubakwa n'abantu rero nuko twamagara abafite imitahe abarundi bari hanze bazana imitahe mu gihugu tukubaka igihugu cyacu cyagira neza kikaba neza nko Samuel ejo bundi yavuze ati tugiye gufata Burundi bukaba nka etazini tukubaka igihugu ni ciwacu kubwawe Bosco birashoboka ko Burundi twabugira itazo tuzize imitahe hamwe birashoboka ego ndi Omer bayubahe ndi ku mutumba Mugozi commune Gishubi nibakomeze Imana ibaje imbere mu kazi ibereka n'akanovera k'ingaburo y'u Burundi abandi uno nawe yitwa ni koko imukike turabaramukije mwese abakunzi ba radio Indundi Culture no kuri turabashimiye kuri dialogue muduhaye burya nanje ndiyumvisemwo ico gikorwa urumva yuko koko yamaze kuyumva mw'igikorwa rero tugarutse hano ku kajambo kagasoni karugi muri no minota 2 dusigaranye n'ubuhe butumwa wari karumviriza kino kiganiro yosigarana bivuye kuri Lea no mushinga ntayiwe Bosco aba diaspora bari hano mu gihugu cy'u Burundi muri kano kanya nje ndibaza ikintu noba habosigarana nuko umurundi wese ahari tutaravye muri Etazini tutaravye muri Australia ahariho hose yoyiyumva ko ari umurundi akagira ikintu yiyumvamwo ashobora gukora canke ashaka kumarira Burundi ntitubikore abanyamahanga gusa ahubwo tubikore mu mahanga kugira turonke uburyo bugaruka gufasha igihugu cyacu cy'u Burundi rero ikintu no bahamagarira nuko ivyo bafise hirya no hino babona yuko haye barakorera hanze y'igihugu bo bizana hano mu gihugu tugateza imbere igihugu cyacu koko tukiratira kuba barundi aho tugiye hose tukayeka kwinyegeza ngo ntiturabarundi kandi turabarundi ivyo byose bimwe na bimwe biba kubera yuko abantu babona igihugu cy'u Burundi umenga canke bacumva ko kiri hasi gikenye ibintu akumva umenga abibwiye abanyamahanga kwava mu Burundi yobagayitse rero kugira twanka ko gasuzuguro nuko dufata imitaye yacu n'ivyo hadukorera hanze y'igihugu tukaza kubaka igihugu cyacu kugira ejo na hirya yeje natwe tuzokiratira abanyamahanga Bosco no munsi turabonanye muri studio ariko kandi umuntu wese ndibuka ejo aho umuntu ari karavuga ngo dukunda Burundi ariko ugasanga turiko tubibwirwa n'abahanze na cyane cyane n'abana babo ugasanga nta n'ikirundi baza no munsi ninagira amahirwe yo kugendera Bosco mu rugo iwe hariya muri Amerika asanzwe arangura imirimo umwana we tuzoshobora kuvugana byoroshe ikirundi abana biwanje ubaho bigeze arakumva ico vuze ariko kwisha bikamugora ariko niko ndagerageza yuko mu minsi iri imbere nzokaba nabazanye hano nkabarondera umwarimu abigisha ururimi rw'ikirundi barakumva umutumye intambi arayumva ariko ageze ahiri arabika yikora intambi carico akakibura yakuyumvise by'umutumye yavyumvise yego yamba rumva kari yabo arayumva ariko kwisha bikanka ndagushimire ku kanya kawe nizera yuko ejo canke hirya ejo tuzoshobora kwereka abarundi na cyane cyane bikorwa muri ko muratunganya hano mu gihugu cy'u Burundi kuko nibaza yuko umwanya muri ko muramara mu Burundi ugerageje kuraba kabiri mu mwaka simwe mu bintu byari bikwiye kuboneka akama ko mukuru w'igihugu abarundi mwari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika benshi mwarahuriye muri New York kugira ngo muze kuyaga mu gusangira kiyago impact iri kiraboneka nibaza yuko ari bino bikorwa n'umunsi turiko turabona nizere yuko ejo hirya ejo Indundi TV ko na cyane cyane ibikorwa bibera hano biba bice kuri Indundi TV abarundi tuzobereka aho ibikorwa mwavuze mwatanguje bigeze muzona dukundira kugira ngo duhe motivation rundi rwaruka yego cyane ndagushimire cyane Lea ku kanya kawe ariko kandi ndagusaba yuko bien sûr wigisha abarundi na cyane cyane bajye bana mu bana batavukiye mu Burundi ariko ari abarundi ubigishe guteka kajumba
turagerageza. Asante sana badukurikenye kuva ku munota wa mbere gushika ku munota ngiye kukubwirira ko nagasaga mu kiganiro cyacu ikivi n'ikiyago ni kuri Indundi Culture ni ku minsi yose ya Mongo canke ku munsi w'Imana kuva ku gihe cy'isaha 9 gushika igihe cy'isaha 10 z'umugoroba aho ubona muzomu kwama muri kumwe na jewe nyene ndwarugira ndetse muzogenda murumva n'ibigyo bitandukanye abarundi bariko barakora ibikorwa bigyo bitandukanye bari ngaha ndetse no hanze y'igihugu ni benshi ni byiza cyane yuko twuza kugira ngo duhe akarura abandi abavise ibikorwa bariko barakora duhamagare kuri terra kugira ngo tuze kugira ngo twereke abandi barundi ndetse tunatange ikizere ku barundi bataye ivyizigiro yuko hari ibikorwa badakwiye gukora yuko hari ibikorwa bidashobora gutunga umuntu akanya nakako kugira ngo ndakubwire nti Imana igutiza amagara n'amafaranga ndagusigira kano karimbuka King Ubet ari kumwe na Kidumu iwacu ni heza Jablaze.